Ivyo biro vyo gutanga umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mugambwe w'abadasigana Iprona byatangujwe n'urugendo rw'abakuye ku mugumya ahari ingoro y'umugambwe w'urwego rw'igihugu. Urugendo rw'abashikanye ku kibuga ca Tambete aho baciye berekana icese ugiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije. Ubonawe akaba ari umudasigana Gerard Nduwayo agiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Avuga ko umugambwe w'abadasigana Iprona ngugiye mu matora ufise umugambi urashe. Umugambwe w'abadasigana Iprona uzoja mu matora witeguye. Ikimenyetso ca mbere nuko ufise imboneza kandi ufise umugambi urashe. Uwo mugambi rero ushingiye ku bintu bitatu bikomeye. Ubwa mbere nuko mu by'intwaro, mu by'ubutunzi no mu by'imibano hakwiye ihinduka bikomeye. Ihinduka mu bitagenda neza canke ihinduka mu bintu biba mu by'amategeko, amategeko yoba adakurikizwa neza. Nico gituma tugiye guhuza umugambi w'abadasigana Iprona n'ivyifuzo by'abarundi. Tugomba ko umugambi wa Iprona umugambi koko w'amasezerano hagati y'abanyagihugu n'indongozi z'igihugu. Nico gituma uwo mugambi uzova mu vyifuzo by'imigwi myinshi, yaba imigwi mu by'intwaro, imigwi mu bya societe civile, imigwi mu by'abamenyeshamakuru, imigwi mu by'abagwizatunga, imigwi mu by'abanyagihugu ku rugero kuva hasi gushika hejuru. Tuzogerageza kubumviriza muri aya mezi abiri imbere y'imyamamazo kugira ngo dushobore kugira umugambi ushingiye koko ku byifuzo by'abarundi bose, ufatiye ku mibereho yabo, ingene bagomba ko iyo mibereho yo kwisununura. Ico ni ikintu gikuru dushimikira. Nayo ku ruhande rw'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, ijambo ryiwe yavuze ko umukandida wabo ngo ari umudasigana w'akarorero. Akaba yijeje abadasigana ko umugambwe w'abadasigana Iprona ngo uzoronka amajwi atari make kuva hasi gushika hejuru. Akaba yasavye abadasigana kuja mu misozi bakigisha umugambwe kugira bashobore kuronka intsinzi mu matora yo muri uyu mwaka wa 2015.